Ore wanje yarangoye yamfata mu kanigo akafyondera hasi kandi izo ngorane twisangiye turi benshi abagabo mu gahinga muze murondere abantu woba wibaza ko babaye abagore banje bakubwira ukuntu gendesha bo abagore barabivuga ko genda romantique uyu mugore wanje mubona ni yaci ahubwo vyace biba imbarutso y'ingorane zanje z'abagore none ivyo naririmbye yajya none ko nyikwegeye ko vyace bingurikira mu butaba byari byoroshe kuja kuresha uri umustar muri benshi bagukunda bamenya ko gukunda vy'ukuri ari inde harageze igenzo ngurukwa n'abantu bari seri kandi bakankarira kambwira ati wewe reka gusamara hanyuma ca ndavuga nti reka rero ko vyagenze gutya mbe responsable kintu ca mbere natangiye gukunda na cengunda abana aba artiste benshi biravuga ko batubaka amazu wewe uba mugwi wawe Kidum vyagutwaye ingufu zingana gute Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabaye kuri micro ni jewe nyene juste Gael inyuma kamera mwita umusaza twavuyeho turi tumusanga ku muhaniwe mu rugo iwe abavyeyi bamwise Nimbona Jean Pierre benshi mu muzika Kidum Kibuganizo kuva ku myaka 10 yaratanguye kuvuza ico bita ama drums canke battery yo muri couch amaze imyaka myinshi ariko aragwana kugira ngo umuziki mwiza ushobore kumvikana haba mu buri no mu karere numwe mu bantu bamaze kuduza abaririmbyi benshi ari mu Big Farious n'abandi na Karoro Keza muri vyinshi umuntu yifuriza karere y'umuntu Kidum amaze kubishikako mbega Kidum Kibido Kibuganizo benshi bamuzi nk'umuvyeyi yari mu rugo kuri stage nk'umuririmbyi atera inkuru nk'umukomedie ubuto bwe bwari bumeze gute gushika kuri no saa nibe yishimira bicantege yaciyemwo n'ivyahe nike kinahanura abaririmbyi bariko bararuka n'abandi bariko barakora no mwuga niwe rero mutumire wacu ndagura Musakirium murakoze cyane nizera komeze neza tumeze neza cyane unapendeza sana asante ndaragukeze ku nzu yawe asante wambaye ibintu vyera inzu yawe irera ni Maison Blanche reka bon urumva ndashimiye Imana kuko je navukiye ino ego aha turi twebwe tuhazi hitwa mu Gatunguru ego hirya hitwa mu Kidumbugwe ego mu Kidumbugwe hariho histoire yaho hano mu Gatunguru hariho histoire yaho ku imvukira zino ego hirya ni Sokarti urabona hirya ni Sokarti na Kamenge gutyo gushikari imbere jewe hano amasouvenir mfise yo mu Kinama y'ubwana kwanza kuja kuvoma amazi kuri ibomba publique ajya amabomba yo kwizero yego narabikoze waratondetse ibido n'imbegeti kagenda ituru ya mbere kuzuza ingunguri wanyu cendibuka mama yari yamaze kubona ko ngunda ama video cyane urabona video aho mwinjira mukari amahera mukaraba filme Tane wa Mamba Rambo Porte Dispari ya Chuck Norris ibintu nk'ivyo yari yamaze kubona yuko genda bikunda cyane sasa icyo yanshaka ko kumuvomera amazi bo uno munsi haba isanganya mu isoko nakuze mbona ya Kinama kwanza mu mutwe w'iwanye ndacafise amashusho ya kera bitarubakwa kujya rimeze hari ahantu hariyo ikibanda ikizu c'abayangayanga aho babagira batereka inyama zabazwe inyama mu Kinama yamivise agaciro inyama ikintu gikomeye cyane hari ingo zasambutse kubera inyama udasumye inyama iwawe n'ikibazo urabona ndaza kugutera inkuru ya Kinama ukuntu yari ifise ibintu biri mystérieux twari dufise n'abasazi umwe ava mu za Cibitoki uwundi ava mu Kinama ca Bubanza hajya mu quartier Bubanza bakahurira atamo telefone mobile batahamagaranye bakahurira hagati abo basazi ndaza kubikubwira vyose 9e
La première chanson écrite dans une classe, assis dans la classe, écrit une chanson. Umugore wanje. Iyi mugore wanje mubona. Nanditse muri Rwanda ndi muri Navire. Warumvise umugore? Ni ahubwo vyaciye biba imbarutso y'ingorane zanje z'abagore. Gute? None ivyo naririmbye yajya. None ko nyikwegeye ko vyaciye bingurikira mu butaba. Abagore barakuvuruka. Urumva hajya navuga umugore wanje yarangoye yafata mu kanigo akafyondera hasi kandi izo ngorane twisangiye turi benshi. Abagabo mu gahinga. Hajya na Kidumu ari mu bagabo mu gahinga. Oya, jewe apana. Warigeze? Apana, dirishoboka. Abagabo mu gahinga. Biragoye. Bon. Ça a continué ariko toujours. Kubera ko nagize neza mutamaci yangurira ikinga. Nakoze neza ku ishuri. Kuko cette fois-ci sinashatse yuko ku ishuri ubwenge buca buja hasi umuzigo ukaduga hejuru. Nacengira ikinga. Abo twiganye bagahungustani n'imbeshaho Baltazar, abo twiganye bandayizeri Liliane mushiki wa Maneno twariganye barabizi ko nari visi vero gusa amayera kwirepara niyo vyari vyangoye kuko nta fire ryari gifise. Nakoresha ikirato ikizaka bacita ikizaka. Wari ufise pireri? Voilà. Ariko ngumva la musique m'appelle toujours. Bikuma bimpamagara. Njyahamye ngumva le melody ziraje nyinshi cyane. Kavyuka ngavuga nti ibi ni biki. Kundana nayandise ndi muri DCM. Directeur w'ishuri college Ngagara yitwa Karadobe Pamphile. Préfet des études yitwa Naombagaze Teresa. Abarimu rero sasa umwarimu twahuza cyane yari wa histoire yitwa Mukuba Fidèle yari umunyarwanda. Hakaba n'uwa biologie yitwa Gakeri Renova. Bo ubwana bwanje nkiga mu Ngagara ariko undi mwanya ngahe bikinkagaza n'amaguru kugira ngo santere quartier za Kinama yiwacu. Mvuye kujya Kanyoni nkinjira Kinama quartier Gitega nkumva iyindi atmosphere muri jewe. Abariko bakaranga ibiharage tuvuye ku ishuri dushonje. Ukumva umukarango hajya, ukumva igitunguru hajya, ukumva abashize ku meza bariko barajya uri kurarengana hose afi. C'était vraiment un grand plaisir. Gacashiki wacu ngasanga rero mama Munyamuravya atese umuceri n'ibiharage I swear. Ya. Quelle nostalgie. Wewe. Umuceri watekwa ngonga ukawumva ku metero ijana. Umuceri wo kutamota ko atakamoto tumva. Be abantu ngaba baje namenye bateka. Ko numva n'igitunguru. Ari gitunguru wumvaga na. Kera waravyumva. Oh mon Dieu. Injya zikimota. Sinzi ko ari kirere cyahindutse, sinzi ko ari abantu baguma basura bonona ikirere. Je comprends pas. Injya zikimota. Ugatana klasere yawe y'ibitabo kumva bariko barakaranga uciye mu utwira tukirundi to hagati mu makartier mugasezerana gushisi waba kinjira abandi ku magenge Augustin twamwita Defao agashiki wabo cenga komeza ukumva bariko barakaranga hari ukumva ubugari abameze nk'abakongomani bariko baracyumba isama kirikira moto mukeke hajya indagara hajya gapota hajya. Hasa ibi vyose source d'inspiration. Sinenda biziko nzohura navyo ku rukaratasi. Source d'inspiration. Hanyuma ngacashika muhira. Gusiba ishuri c'était non. Kuko ku ishuri twigana tufise fraternité. N'ugwaye twarabimenye. Twese tukagenda kumuraba. Tuvuye ku ishuri bana kanaka ngo ragwaye tugenda. Na telefone mobile yari ariko kuntu twamenya makuru ntumbaze. Kinama nta muntu yavuga ngo arezwe n'abavyeyi biwe gusa. N'ababanyi baramufasha. Nta makrotire yarahari ngiwe ngono. No. Hajya bariko baragwana umugore n'umugabo. Tugende gutabara. Wa muntu yaje kwiba bamufashe. Umusuma bakoma induru ngo abantu bose bagaca batangira ndiyarenga. Ariko ubu mwese ari ukwiwe krotire ngizo ni probleme. Sasa iyo niyo yari Kinama. Watubona no kumenga turabantu turi muri quartier y'abakene ariko nitwebwe twatwenga gusumbya bose.
icyo twaryoherwa gusa indya zavi wacu hariya mu itenga bazanye imyumbati ibintu byose bya vino imikeke yabanza gushika mu isoko yo mu Kinama imbere yo kujya mu Ngagara cyangwa ijya mu Kamenge Kinama. Rero ijya soko mfise amasouvenir, umuntu yitwa Pepe yari afise amameza, uwitwa Misi Musonera nibo bari abapatro b'isoko. Umuntu akakubwira ati izijya meza zose bacuruzako izi wanje, abagore bose agashaka ko babagwiwe. Ushaka umukeke niba yamusubira utuvyumva ivyari ingo zarasenyutse grave. Abayangayanga bari hajya, abakora amakinga bambirigi tout ça ndavyibuka. Ça c'est ça notre enfance à Kinama. Duhuye no hanze iyo mutualité iyo fraternité irabandanya. Mu nyuma papa wabonye ivy'imiziki ugomba bigarukemwo acafata ingiyo yo kuguruka mu Kayanza. Bon, byarakoroheye. Nabaye orienté nyuma 10e cyanja mu Kayanza ariko ndanga kujayo. Aravuga kubera iki ndije simenyere kwiga muri intera je shaka nzore niga ntayi wacu. Urazi kubera iki? Kandi dufise aka orchestre kuri Centre Jeune Kamagume. Jewe Bede Maisha Mustafa Adolphe Bireyani Senge witwa Musa Kendo yahoze akora muri bari muri Amerika muri Australia. Muri Australia go tuca dukora orchestre kuri Centre Jeune Yamagume yo kwiyokipa none tugire gute amasaso ari hose abicana baguma bicana so tuca tugira n'abamomi. Problème sasa iyo umuntu amaze kugira abamomi nka jewe c'était trop facile quand je commence à chanter tout le monde tout le monde abigeme grave succès grave petit moi mujwagi succès mujwagi succès lero cyo kuba orienté bice biba around that time ndavuga ni sasa namaze kubona Covid yamaze kumfatira ingingo genda giye frère bayita mwifire nashise bamwira ngo ino ni mwifire urumva niyo cyatawe Chewiyo Chisigatara kwanzi barabara mbona ni igivumbi tuhageze ko tujya injya ukumva kabisa umenga ibi hari ibiharage birura nacembwira mutama jewe kugira ngo ngumenga ngurira gitari yakimuzaje kuri bata acoustic. Sasa nchafata decision ko gitari kicha kibu mugenzi wanje urazi ico cace kivyara yaramenje bajije kukandagura Ernest Kabusheme yari ministre wa energie na mine. Amakuru arapasa ku radio iyo melody kiraza mu mutu kuko ubwicanyi c'était trop. Abantu kumva bagiye kwica umukoroneri kuri Mendevre mu byo kwihora bica gutya abandi bakica gutya. Hatazi iyo melody kwihora toteza kumenja basi bandose la chanson yaramenje na jambo nari mu nayindu kwa ruko nyene na melody iyo nyene none ko na kuri gitari nayivugiriza. Izi ndirimbo zo za mugore wanje zaba ari indirimbo kenshi ubu umuntu araronka melody ugasanga yayibageye aho kugira ntayibagire akoresha telefone kugira ntayitakaze. Wewe nubu ivyo bintu vyigrava gute mu mutwe wawe? Wewe wibaza yuko twiga gute? Cyambere wategeza gufata ku mutwe. Hariho n'abanyeshuri twatugiye kubasinoma yuko bitwa bamboroko kuko bafata gusa ugasanga umuntu yaragufatikaye yose ya géographie ya histoire chimie physique byose akabifata. Sasa gufata ku mutwe c'était une culture ya generation yacu gushika no umuntu aronga iryo pete ngujya n'imboroko urumva ni nka generale yo gufata n'abatrisha bavyita imbago ngo nakubise imbago kabisa batrisha bifashije wa wundi wa mboroko kuko wasanga azi no kuri page y'igitabo ciwe yikaye yiwe aho yavyanditse. Rero gufata ku mutwe na telefone erega ubiravye please tujya muri technology please abantu bacha babanebwe. None yumvire nk'abantu bashaka yuko baprefera yuko bakoresha telefone kuri kira kintu cyose hako basoma n'agatabo bazi na Bible uri muri eglise
Bibiliya ukayisoma kuri Android. Matayo 5:6 ugacuja kuri telefone. Rero twebwe ico gihe ciwacu kintu cyose caba canditse. Twarandikirana makete n'abamomi. Warakubise kandi ariko ubu ari ikete mwe mumaze kwandika. Sheri, ha? Ndakubonye umutima urakubita. Erega nivyo baririmba. Ariko ngaje. Nivyo baririmba. Wageze kwandikira gakete rikashi ugasanga kasumye utariwe gakidumu. Bon, turi muri classe twakoresha des petits mots. Des petits mots ubu vyita ko ari SMS cyangwa WhatsApp. Siko bimeze. Yego. Kagatera gutya. Kanu karindira réponse. Moi mon Dieu ici qui c'est ma petit. Ah mon Dieu. Amujaye kujua ni muramenya. Ubu mukundana vuba mugahebana vuba. Erega mu rukundo kidumu ngo bose harabavuze ngo mu rukundo gubu ngo sikure. Urashobora kuja Orlando ukavayo dimanche. Kera wabanza kwanza kuronga umuntu iyo vyakugoye. Se wiwe arakaze, nyina arakaze. Sasa ugaca ngonga ugatora kabuye ugatera hejuru y'amabati. Mwe navyo muhaciyemo. Amubiyuyi ibyo. Kidumu urashitse muri Kenya ngira barazi histoire yawe uca Tanzania ukarara mu ibarabara nibirebire ngira baravyumvise. Ariko kuri yaramenje ikete rya president Buyoya ubutumire bw'igitaramo gidasanzwe. Helicopter. Leta yari ifise umugambi w'amahoro. Kurondera amahoro mu biganiro kuvugisha abarundi ngaha abantu bose babumvirize. Uravyumva? Ibiganiro vyari Arusha. Imigwi igwana yari ikigwana. Uravyumva? Hariyo umujournaliste yagiye kuri radio yi. We yarafise gahunda yuko akoresha je kuko indirimbo yiwanje nawe yaramukoze ko kabisa. Yaramukoze kandi aravyereka. Ariko rona leta yaciye ibijamwo kubera vyari bihurirana. Uravye kuvukira ino mu Kinama. Hanyuma n'imigwi ahanini igwana nyinshi yari yavukiye ngaha. Abagwana benshi batanguriye ino. Uravyumva? Umuntu ngajewe vyace bisa n'ukumenga ndi umuntu akwiye ku kibanza gikwiye ku mwanya ukwiye rero. Uravyumva? Na pinide yari. Ariko kiyagiye warahunze uratashe papa wawe yaritavye Imana ntiwamuhamvye ntanitike kubona gusubira kugaruka mu Burundi vyari bivuzike mu mutima wawe. Imbere yuko ngaruka kujya mwambonye nari maze kugaruka narigeze gushikira kwa Bizimana Jerome muri Rohero je kurondera passport. Narigeze kuza muri 99 ndiko nja mu Rwanda ikibuye ariko ningo umuntu yokubwira yuko Cristiano Ronaldo bugiye ngo yaciye kuri Novotel arajyama utaramumenya cyo gutangaza cyangwa kumva ngo Premier Ministre wa Ethiopia Abiy Ahmed yuko yigeze kujya mu casque bleu mu Rwanda muri Minoir cyo gutangaza yuko yigeze ko mu basoda bari mu Rwanda cyo gutangaza bo naraciye nga ico gihe kabiri kose ariko atamunanzi ni naho twahuriye na Fizo twahuriye kuri Centre Culturel Français muri 1999 ndi mu visite privé nazanye na concert ni ariko des après ni Fizo nari nzanye mu ndege tuzananye tuje muri ijya concert ya Prince Louis Gasore. Kwa mbere kiya gihe yari yitwa MC Desire mu nyuma ba Fariaz ko abagenzi be mama batubwira ko yari umuntu ashavura cyane. Kiya gihe Fariaz yari umuntu ashavura cyane wenge namubona. Oya navyo ndabona. No. Nari furieux. No. Umviriza iyo ni sirino. Iyo ni sirino. Ariko icyo nzi gusa yari fascine cyane na Tupac Shakur. Wow. Yari umuntu akwegwa cyane na rap ya Tupac Shakur. Umvirije n'indirimbo yo yitwa Mahera. Hariyo n'iyindi umenga biregeranye. Amahera arivye nka DMX. Amahera arivye nka DMX. I think so. But yari fascine cyane na Tupac Shakur. Kandi siwe gusa ni benshi abajeni benshi. N'abarapere bose wabonye mu Tupac Shakur yari umwami wabo.
uramugarukanye Farious nga kifu mu ikizere ukamuharande bagusanga muri Kenya barabona ko azovamwe ikintu kabisa. Oya Farious twahuriye kuri Centre Culturel France muri 1909 turaganira turafungika genda taha ntashe ndaza kugutangaza wamunzaniye Farious aramunshikiriza ku maboko Jose Chameleone yamuzanye ahantu ariko ndavugiriza ni naho twahuriye na Matata kuri Green Corner aho nyene niyo ariko nari muri orchestre yitwa Hot Rod. Jose Chameleone niwe yazanye Farious aramunshikiriza akanambia ndugu yako amenambia mnajuana, mimi nikasema nakujua ndio maana nimemleta. Basi kwanza c'était presque la première fois numva Jose Chameleone avuga igiswahili neza. Tena nizi ko abaganda atagiswahili basi ariko kivuga neza vraiment arakivuga. Sasa Farious tuvana ngao ku kazi kiwanje turatahana, so aventure yakitangurira ngao aho Farious yafatiye indirimbo Sintapenda Tena ni muri studio y'uwitwa Bruce Odhiambo, yari umugenzi wa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta yirirwa ngaho kuri President Moi. Uhuru Kenyatta yirirwa ngaho calme, très calme, mugabo y'inzobe muremure yirirwa ngaho. Ubajije ujya ninda tujya no muhungu wahoze atwara igihugu cya Kenya. Yarakunda imiziki. Oya uyo yari umugenzi wiwe, uyo Bruce Odhiambo yari umugenzi wiwe. Sasa yirirwa ngaho gusa, yirirwa ngaho bari bafise ivyabo bariganye n'uyo Bruce Odhiambo, bari abagenzi cyane kandi yabaye president yaramugenye yaramuhaye n'akazi. Wow. Farious muragarutse murakoze concert ariko umubwiye kumviriza Sintapenda Tena, ugiye kumviriza n'izindi zose mwaririmbanye cyagiye zari indirimbo menga zitatu ni hands bari ra ye you kuki ngunda mazimisimi uzini etc etc. Farious ni wowe utumye aririmba akaren biko twari tumuzi nk'umurape. Aramubariye ndi si tu veux rester dans le cœur des gens tu dois chanter. We yakunda rap cyane kandi c'est pas mal. Ubu niyo na comprendre pourquoi Farious ategeza nkuko je ni presenter ngo mu musicien batteur umushanteur kandi ngabo mu batteur nawe ne kijyani kimwe guteranya kimwe bingana bibiri umushanteur rapper kujya kwa Jean Wycliffe guitariste chanteur rapper aussi Wow. Kimwe guteranya kimwe bingana bibiri. Uraje tubwire urugendo rwawe na Robert Kamanzi mwakoze indirimbo zakoze ku mitima abantu benshi cyane. Mwahuye gute na Robert Kamanzi? Twahuriye muri Kenya. Abanje kubanza mbura n'abazayirwa bajya bari muri groupe ya Crystal. Barambwira ati turafise ndugu yako twigeze kubana muri Kakuma refugee camp azi Icyongereza cyane. Aho niyo twamenyanye na Kamanzi. Twaranabanye mu nzu. Hanyuma twarabajene twese tufise amambition. We yakunda clavier kuvuza keyboard, agakunda na guitar acoustic. Hanyuma aronga umuntu amufasha kujya kwiga ordinateur aho studio yajewe cyange enregistrement yajewe na Kamanzi gacitangura gutyo kuyindi poem idasanzwe. Nuko muratanguye murakoze indirimbo aho ubona ko mwadukubisa amazuki y'ico gihe turavuga tuti iyi ni Kasave ije muri East Africa gukora na Robert Kamanzi byatanga ingufu zingana gute ico gihe muri Kamanzi au départ ntavye amazuki yakunda yari umuntu wa R&B cyane yari umuntu kabisa ari fasciné na Boyz II Men, ari fasciné na All for One, Jodeci, Kesi na Jojo, kandi ubiravye n'amasuro twakoze kijya gihe wumva yuko twabaye aba R&Biste bari bakomeye za Hakizimana zace ziprofita kuko nabona mugenzi ajya kunda R&B cyane avugana naje ndazi kuririmba naje
tuva kuri iyo tuja kuri intimba y'urukundo, za kumushaha, zace zisohoka zashaka ko ndamubariya ndi rero nta muntu kuko jewe ukuntu nkora umuziki ndimagina na spectacle. Avuze nda muntu yoja gukora concert ya maslo. Dutangure ku ya mbere ntibishoboka. Ilfo yuko tusare umuntu atangure rero ahejeje kuri slow acaja ku mazi rashushe. Asare bishobose ni pantara tabure naguma niyumvira spectacle. Haci yazaza hariya imvura iragwa inka zikarisha zo kujana voilà. Turabandanya Kamanzi hageze ko agenda uri etazi nikubayo tumaze guharura 18 ans yo gukorana. Umvise Kamanzi agomba agende muri Amerika, ntiyumva umenga hari igihande ca production cyawe kigiye kugabanuka? Bo au départ navyo kwanza namenye cemenyereye yaba jewe cankewe yuko twari dusanze tujayo tugaruka ariko guca umuti waherayo navyo nari niteze, uravyumva. Ariko yari yimutse sasa, donc yari yamaze gufata decision yuko agiye na famille kwiberayo. Kugenda na famille bisigura ko yaronse impapuro zose akiri i Nairobi zo kwimuka. Sasa naciye niga gucumbagira canda bukuntu no bandanya ngora kuko la composition c'est moi. Uri mu compositeur ushobora kubura icyo gihande cyawe kindi cha sound abantu bari bamenyereye iwawe, ariko akinahari nakoranye na ba Chris Edouard, akoranye n'abandi benshi ba Mastora, akoranye yarabizi nawe ne ko nari maze gufata decision kuzatangura kuza ndavanga letara izina ziriya. Rero naciye mbandanya, ariko bien sûr niwe twari tumenyeranye gusubya abandi tashobora kurara ku ndirimbo gushika saa 9 y'ijoro tugira dusubiramo. We muri we yashaka yuko dutanga qualité mbi, najewe ndabimenyera uko nyene yuko nta defect na kuririmba dièse nta no gukoresha autotune. ayikoresha ahantu tobisigura kubera iki twakoresheje, hapana kuitegemea cyane ijana kwijana. Umuntu kwanza aririmbe neza hamwe atamahinyu amakosa ajamo. Sasa ico kintu twacize turi kumwe yuko uteza kuyumvira buri mwanya utanga your best. Wow. Yari umuduwe sana, yari umuntu ivyo bintu yabishizemo umutima sana kuko yabitanguye abandi babona kumenga il n'est pas un musicien complet. Uraza musicien arafise ikintu cyo gusuzugurana sasa yaciye abaprova yuko ari kwisonga, ahubwo nibo bace batangura kuza baramurondera dufashe natwe dusore. Yari abantu bace bavuga amajambo menshi ko Kamanzi yafuye na Kidumu amafaranga ati bakuru barayumva. Oya pana nta musi niyo muntu je twabanye atagushwana. Il était un frère kabisa. Turamutse bon ariko aravyumva akurikira ibiganiro umenga ari mu bakizwa ubu, ariko sava bazomubwira ko twabivuze neza uko bitegerezwa, so gutera amashugo ndiko mvuga ukuri. Turamuramukije mu mahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kidumu urumwe waririmbye muri success yiwe, yashoboye gushinga umuryango kare. Nibiye bintu vyatumye uri kuri hit ukavuga ati nahaba mu mibeshi cyangwa abakobwa bankunda ciwe je vais fonder une famille ngo mashinga umuryango. Niziye ntambamye wabona zotuma ubanaje umuziki udafise umuryango zohava zigushikira? Bon ivyo umuryango vyaraje ndavyisangamo, hanyuma ca ndavuga nti reka rero ko vyagenze gutya mbe responsable. Kintu ca mbere natangiye gukunda naciye ngunda abana, hanyuma ngunza abana kandi abana nabo bakaba bava ku mugore, je bava ku giti bava ku muntu bava ku mugore. So casanga iyo umaze kugira umuryango, umwana amaze gukura aca ku ishuri, hanyuma kubera ko ufise umugore mu nzu urakurikiza. C'est bon, sinovuga ngo ça le savoir, oya
ça se fait comme ça ego oya reka tuvuge reka tujinjibure turakurikiza umwana wa kabiri kumva mu nzu ariko barayogora bakakwita daddy so sanga nakuza abana naturellement utarabavyara ndabafise wewe ukunda abantu utarabavyara wazanye umugore ufise abana naronsa umwana cyangunda abana okay hanyuma ndakurikiza kuko mfise umugore kandi ajya biruhande yanje ça se fait naturellement ariko gayo mwe uko mumbaza ibintu muzi byari byoroshe kuja kuresha uri umustar muri benshi bagukunda bamenya ko gukunda vy'ukuri arinde bo reka ronda kubarire muze murondere abantu woba wibaza ko babaye abagore banje bakubwira ukuntu gendesha ndabizi Chese ngira vya bindi mugira mwebwe ngo nagaturabe nagahasi oya napiga mission bien na kutia kumstari kumurongo nabiyuwa uri romantique akidu bo abagore barabivuga ko je ndi romantique reka ninero kuresha ufise amahiti kidu wawe uyibuka ijyambere ukiresha waresheje umugore waresheje umugore wa mbere ngira waresheje umugore wa mbere kweli kuzanye ibintu ngivyo ariko kubera arandi ba star ngavye barahiye ko atazorongora kabisa batinya gutangira rasiyo cyo nikibazo kirasiyo uri umuntu uzi cyari icyo kugira famille irasiyo si kibazo ariko arabatinya guhemukirwa batinya guhemukirwa bizajyari byo guhemukirwa ahari abantu bari urundu n'ibintu bishika kurya ibindi bishika none umaze guhari ivyo umuntu atinya ni vyinshi cyane hari ubutinya kwirukana mu kazi hari ubutinya kurira indege ngo yo kwikubita hasi hari ubutinya yuko ashize amafaranga yo muri business yohomba ibintu abantu batinya ni vyinshi ariko tubijamo urako tubafasha ingingo kubijamo hari bari ivyo abona umenga iyo bazanye abagore kenshi ntibasubira gusohora amahita ariko wewe wabananije gukora amahita wabijonga gute nta muhamagaro wo kuririmba bafise babaye envoûté avec la technologie jesi nakubariye none ko je natangiye kumamaza amakaucho jewe no muhamagaro ni impano sasa ufise impano kwanza kirazira yuko uyumvira yuko uzosohora hiti zajyari hiti ni curiosité ni mu mwanya muririmbye mushasha yasohoye indirimbo bakumva iyi kabisa uyu muririmbye mushasha ni sawa kabisa aje moto iyo ni hiti kila muntu wese yarayiriye igikomeye ku muririmbyi no gukipinga standard ego twarakumenye twaragukunze tushaka kumva iyindi yuko igera kuri gwa gwego ariko uyu yakumenye dushobora kumubwira kandi ngo wo mukanga n'amahiti woririmbiki woririmba n'imituragaro yose igaciva mu ijuru igakubita hasi oya harura hari hiti umaze kumva ya Beyonce kandi arazi kuririmba kandi yarigeze kugegwaho sivyo hari hiti imbere ko baja mu gashoro ya Rikeri wari bwumve oya ariko yari hejuru hajya umaze kumenyekana nta hiti ishoboka uzogira indirimbo nziza abantu bayikunda kira nishobora kubasarisha kuko arabasarishije abantu bagumye basara rero kubera wewe ndibikunda bibaye ni rimwe ni kandi kigerejya nyuma nakajya ka kofi ka ekotite ni yafashe turi mu gihe urabandaje uduhereza indirimbo haraje album ya East Africa yose wari harimo ba Lady JD mu Buganda hari Juliana muri Kenya muri biriya bihugu ariko mu Burundi ndi vyari cyane abarundi bace bikundiriye urazi yari ubushikiranganje bwo kwivuna hasi kweri vuga ibintu byacu byo ga
izi zose za Mushoma nizo bagiye kudekuvura ejo bundi zimaze imyaka hafi 200. Sasa ariko kubera yuko je mfise umuhamagaro sindirimba ngo je ngugire hit, nige nakoze yaramenje, sinigeze mpanga yuko iba hit, je nashaka ko ubutumwa bushikira abarundi gusa. Si hit iri muri gahunda oya, n'indirimbo soru si kubera hit, nukubera nuzuze playlist gusa. Ngire playlist yo kuririmba lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, gutyo. Mugore wanje ni indirimbo irasohotse wayanditse 91. Ariko imbere yo isohoka hari havuzwe yuko Kidumu yagize divorce n'umugore wa mbere. Yasohotse kubera ko nariko ndegeranya imiziki ija muri album ya kabiri. Album ya kabiri niyo album novuga ko yampaye stress nyinshi. Uvuye kuri yaramenje wakoze no ku mutima w'umwami w'igihugu, umukuru w'igihugu. Lo message yamwinjiye, yemeye no kuvugana n'imigwi yitwaje ibigwanisho, aremera ivyo vyose, aremera yuko n'igisoda kivangwa. Turumvikanye. Indirimbo ikurikira itegereza kuba ifise ishusho yahe. Naricaye cyo gena ahantu hitwa Isiri, fata gitara acoustic, ndarondera iyo ndirimbo ndayibura. Ariko uwo munsi mwijoro twari dufise ikiraka cyo kuvuza hitwa Churaskos. Abarundi benshi barakunda kuhaza muri Kilimani hafi ya Center. Mbura n'umugabo ariko we n'abandi bagabo b'abarundi, abagabo b'abarundi hariho Terence asigaye yibera muri Sweden ubu, n'abandi benshi bashaka kunywana ijya classe y'abarundi kabisa bishoboye. Uyo mugabo yakora muri UN yitwa Shamba. Uyu nawe Terence yariko arambwira ivyerekeye kubandwa by'abantu b'imwaro, ambwira ibintu byo kubandwa, ibintu impandwa za kiranga, ibintu ngivyo, ariko arambwira ibintu abarundi basaba kiranga. Ndamumviriza nongera numviriza n'uyu wa UN. Uyu agashaka kumvugisha ariko arasaba imiziki ashaka ko ndamuririmbira. Uyu nawe ariko arambwira ivyerekeye kubandwa Terence. Ntashe muhira saa 9 y'ijoro naravyutse, ngira ngerageze kuryama, nicara muri sala ndavuga ndi abo twahuye no munsi icyumviro rusangi hajya twicaranye. Ico gese namye inzoga noba narosiki, hari umuntu yitwa Shamba. Uyu nawe guma mbwira ivya kiranga ninde ubwo nyene canumva lo message irashise mu mutwe yuko nofata igihugu cy'u Burundi ngaciretiranya n'Ishamba, narijya bariko baricana barasana kujya Bugarama, barasana imigwi kabisa, pressure yari too much, abantu barishije amanduze. Sinshaka kubisubira ikarinyera matura kamererwa neza. Uravyumva? Yego. Tavuga ndi ibi tuguma tumva muri BBC, imodoka y'abapasaje bayirashe, abantu babambura imbuzi, ibintu ngivyo nivyo twaguma tumva ngo hategerewe imodoka. Tavuga ndi reka rongire symbolize igihugu cy'u Burundi nka Shamba. Nukundure mu migani yacu twaratumva batubwira ngo ibikoko vyaravuga kera, ibintu ngivyo. Indirimbo yinjira mu mugambi w'amahoro, ariko ibabwira yuko bigenza nk'ibikoko, kuko mu Ishamba ibikoko birajya, igifise ingufu kije gifise ingufu, sivyo? Muri Jenga tabibutse ivya kera vyashobora guhuza abarundi. Ndafata gitari, fata des accords gusa, muri rino shamba kanoga inga kanyaganande, basi fata ikaramu ntangura kwandika. Nararepese gushika hafi ya 4 du matin. Navuye mu kazi kandi ko kuririmba nk'umubateri, ndakoresha gitari Shamba ngiyo ndayikubise ngaho.
umuntu wese twicaranye nkamuririmbira akavuga ati iyo ndirimbo izo kwica abantu. Nari mfise rero iyo na Duza ibiganza ngiyandika yitwa Gahinda. Yahinduye Duza ibiganza n'abafana kubera kajya kantu gatangura abo mu Kinama Duza ibiganza. Duza album ya kabiri niyo yabaye wamenga kabisa nkoresheje ingufu zose kugira ngo ndonge ivyumviro ngende gwako. Ategeza kuja muri vyinshi za subiri buntu sore. Kandi ujya mugabo waramuhanuye gose. Ariko galana. Koshaka kundera. Nakubwiye ko wewe nabi wavyumva yari rock. Yego. Ukubwira inumva ugutama jambo umwanyana taye wigisha umubano urisoma mbiri kukabinumva ukabina gondo waratiwe fero kuri nufiriki umbaje kandi wumva impanuro z'abakuru. Aha Tumuramusi ujya musore ubu ari muri Swede ariko reka kunteranya. Reka kunteranya. Kidum muriko murabidusigurira izo ndirimbo zose ziraje success yongereye. Niwe muririmbyi wenyene mu Burundi ukuyemo Kajanine amaze gufata East Africa na Kajanine sinibaza kwashikanya aho washikanye. Kuyitinga mu gihugu uri wenyene honyene abari ntambara. Kuyitinga East Africa byo bitwara ikiguzi kingana gute? Bo je nibaza ko vyakozwe n'Imana. Cyari igihe harageze kandi ndibuka wa munyapolitike yitwa Zeyimana Joseph yavuze ngo umwana w'umwami aririye arakironga. Je narabiririye cyane nashase yuko nisumburuka ngashikaho nifuza. Sasa Imana yaciye ibintu. Kya gihe East Africa wari wayifashe. Kidum ntigeze yiyumvira ingene ashobora gufata Afrika yose nayo. Haburiki. Bo urabona nta muntu arafata Afrika yose. No bigusigurira. Nta numwe. Afrika ni kontina irimo abarabu. Turumvikanye. Ni kontina irimo abantu bafashwe n'amadini. Hari ahantu umuziki utumvirizwa kandi batazopfa bitayeho kubaririmbyi. Uri umwe muri bo ubigiyemo ushobora no kukatwa izosi. Turumvikanye. Ufata ibice bimwe bya Afrika bikunda umuziki ndufata Afrika yose. Hari umusare urumva ajya muri Somalia. Hari intambara. Tibikunda. Ahantu hari abayislamiste wojya kukirayo concert ngo hanihe. Ni laana ayuwezekana. So ufata ibice bimwe muri Afrika biri important kandi biri mu myidagaduro kandi batahura. Mu minsi iri imbere warigeze kumenyekana muri South Africa. Ubona wojayo bariko barahinda abandi hanze. Birakunda. Bijana n'ibihe, bijana na situation politique, situation économique, situation religieuse, imyemerere y'abantu. Hakaba n'ahandi tuvuga urukoba rw'iwawe rutemerewe. Kiretse bonyene bavuze ati dutumira abantu bahanaka baze muri festival ngo muri Maroc par exemple. Ariko bica bisigura yuko wahitiriza muri Maroc. Ibikunda. Cyangwa Algeria. Les frères islamistes bashobora guca bakurandura. Turumvikanye. So ufata ibihugu bimwe biri muri musique ugacumenyekana kuko nk'umuririmbyi yamenyekanye hano sire certain ko ari boîte zimuvuzayo. Turumvikanye. Sire certain ko isamirizi zimuvuzayo. Hari igihe Yusunduwo yagiye muri Tanzania yasaza atamuntu amuzi ariko Kikwete yaramuzi. Kikwete yarazi uyu Yusunduwo duhamagaye uwariwe. Ngubu wozana ngaro Fablondi ugasanga abamuzi ni twebwe gusa abari batamuzi. Pourtant umulejande kwisi yose. Ahantu umusani akunzwe n'ahantu yahawe promotion. Kiage wakoze yura ngo promotion yawe icobore gufata East Africa. Nakubariye vyarikoze. Sindi umuhinga gusumvya abandi ariko vyarikoze. Ni favere y'Imana. Ni pasi Imana yari yambaye.
Wow. Hanyuma ikisanga naje mpagaze neza kuko yabona ko ndabishoboye kuba kubimentena nico cyabaye ingorane sana. Ubu gushika ubu ndavuza bajya bazi kuze barumigwa bagatanga ini yandirimbo iracaryoshe gutya reka ninywera matura mwizi wa mapenzi kabisa ukabona umuntu ati afata umutima wiwe. Nta konseri wabonye nakoze ngaha Muhabara n'umugore w'umugabo bagendana baca bariyunga. Kidum, uravye urugendo rwawe ingene rwagenze, uravye gushika n'ubu uri umu artiste agifise imizi ikomeye. Novuga ko ari nawe mu artiste wa mbere mu Burundi azimvye ku makonseri. Kugira umuntu aje kuri standard nk'iyo ugezeko bisaba iki aba artiste kugira ngo nawe umu artiste ariko aratwumviriza yifuza kuba nkawe cyangwa ashike kuri aho ugejeje? Yemeze abantu. Yemeze abantu. Si ku ma video y'abantu bambaye ubusa, oya kuri message. Ubutuma mu ndirimbo ziwe. Yemeza abantu. Hanyuma ntaje kure n'imico yacu. Imico yacu ni twebwe. Imico yacu ni umwana wavyaye uzoyimuraga. Ntagende kure. Hanyuma basi acarindira rero ipase y'Imana. Amaze kwitegura gutyo arindira ipase y'Imana. Kandi ntagire ishari ngo byatevye. Oya. Umuntu wese arafise ahazo ushikana kuri iyi si n'undi azofata yashise nawene afise ivyo yaranguye bindi. Niko bimeze. Kera hari amasantre abantu bigira ku muziki za centre jeune n'ahandi henshi. Ariko uwo muziki abarundi bariko barabiga muri masantre n'ama eglise ariko arigisha umuziki. Kidum ariko akora kugira ngo ashobore gushinga centre canke uburyo ashobora gufasha aba artiste bifuza kumenya umuziki wa live. Ndacari busy no kuzunguruka isi. Nkabona rero sasa iyo gahunda rero ko namaze kuziruha. Zoca nza nicare ndabikora ivyo bintu ndiko ndabitegura. Tutari bwakorera interview iwanje yabaye. Kindi gihe tuzoyikorera mu kindi kintu nyene gisa nguku gitandukanye nguku ariko naco ne cyakozwe n'amaboko y'umuntu. Aba artiste benshi biravuga ko batubaka amazu wewe uba mugwi wawe. Kidum vyagutwaye ingufu zingana gute? Oya reka rero ndakubarejiste. Ibintu byose ni time n'umwanya. N'umwanya surtout n'abantu bakuzunguruka. Abantu bakuzunguruka arakaboregwe gusa no kwerekana ushaka kugaragara kwigaragaza wimbura ingonera nakundi kuko uba mu basamaye uburimo. Ariko ugendanye n'abantu bari seriye rero nazungurutswe harageze igihe nzungurukwa n'abantu bari seriye kandi bakankarira kambwira ati wewe reka gusamara heza kijya kintu heza yonzo heza ico kintu kandi siyo bitu bihatari. N'inyoni wumva mu gitondo kiri mu mwe yose ifise inzu yayo abantu kubera ikibatu bitogenda gutyo. Mu bihugu vyinshi birabakundira aba artiste bafise amazu yabo ariko mu Burundi novuga ko ari we wa mbere mu no yareka wavuye mu muziki reka ivyo bintu mu bihugu vyinshi hehe. Duhere mu bihugu bibanyi. Ibihugu bibanyi hari ibifise n'umuhora kwibahari igiciro c'icuma kizimbutse kuri bo n'isima gusumbya twebwe bibanza kuzanwa n'amakamyo bibanza kugira gute. Erega ibintu ndi vyoroshe iki je sino gituka umuntu iki kintu je sino gituka umuntu yuko atubatse. Abarundi bavuze ati gira aho bawubaho. Uyo n'umurundi yabivuze ariko ntaramenya kwera iki bidakunda kuri bose. Bire gukunda gute kwa abapanga baje bavaye kandi nabone bateza kubaho. Si twese tuzoja mu ijuru. Bibiri iravuga yuko ari igitigiri kizoja mu ijuru. Uravyemera? Uravyemera? Ariko gaye wewe ushaka mbaya haga cyambarira muri kuringira mu bita kuri aba wewe. Apotre uzoduhamagara dukora ikiganiro nawe.
na Apotre Mbayahaga duharire kuri bimwe biryoye kabisa sike kujya twabigize na Ildefonse nibaza ko atari kera Kidum wari kuradusigura ati si twese twagira amazu ariko oya byobaye vyiza byobaye vyiza biba bigenze gutyo byobaye paradiso kweli ariko bamwe birabagora abandi barakenye abandi amafaranga arafadika abandi vyananiranye turumvikanye mu gihe abari ibyo none bibaza ko bose bajya gatatu ku munsi bivana estoma y'umuntu ngira bivana estoma y'umuntu oya reka wewe wavutuma agenda ngura kuvuga ibintu bya grave wewe wamumusha kumwegera bon jewe ibisino bituka umuntu kiri mu wese afise umwanya wiwe bizokorerwa ko nasaba Imana gusa bizokunda uravye umuziki ngene wagira atera imbere mu gihugu ukabona ngene aba artiste bariko baratera imbere urabona ko bizokunda ko myaka 10 tuzobona aba artiste benshi bafise amazu nka Kidum vuba cyane none kera n'ikinga kurigura vyari bigoye numva nuzi kiri kuko yarose afise ibiri imiduga byose birashoboka hazogeraho byose biba ibintu bisanzwe kera umuntu yafata umwanya akorereka abantu ko afise telefone zimvye ubu ari umuntu afise umwanya wo kureba telefone y'umuntu kizimvye afise guyo nayo nihamagara kandi kitaba ibintu byose bizosa hazogeraho bizoba ari ibintu bisanzwe mutangara ubwo shika karimbo bavuga ku mpanda ati byose n'ivyubusa byose bikira umwanya hariho intelligence artificielle ushobora gukora studio kuri telefone indirimbo yose igasohoka ukasaba yuko bayigusohorera utaciye muri studio nari none ndumva yuko ibintu biko biratangaza kweli teknoloji abazungu bageze kwe kubaka impome ziza ziri prefabriqué zakozwe bakaza bazifunga tu inzu mu minsi ibiri biheze hari inzu wabonye mu banyafrika yubakwa mu minsi ibiri ibarabara rya Kenya ryitwa expressway ibintu byose vyabaye prefabrica ahantu vyazanwa n'ikamyo bafunga bamadika hejuru ku bikingi vyamaze gushirwa hasi ivyo ari bwabibona rero n'ibintu byose bibaza yuko ari kizira uzoza ubona abantu babishikako turi mu gihe aba artiste vuba cyane bagiye kumererwa neza wamvugiye amen wamvugiye amen bagiye inzira igira yuguruke kandi irenze kujya mu isi kuko icambere mu mitwe y'abarundi nta miziki yariyo imiziki bayumva ku radio cyangwa ukayumva ku bakongomani bumvise ngo inge muzika yaje Zaikora Ngaranga yaje Pepe Kare yaje Franco yaje mbiri ya bere nawe yatumiwe Tabule Rochero yaje Kasave yaje mu Burundi urumva abarundi bakoma amashi gusa c'était des spectateurs seulement ubu bafise ababo kandi bahagaze neza bo mvuze guhagarara neza kujya twamenyere gupondanuza muhagaze hehe mwebwe mufisi iki uko niko baca batangura kuvuga n'abarimyi barasuzuguritse ariko igihugu idafise abarimyi amafaca atera siko bimeze igihugu idafise abarimyi umurimyi ushobora kumubona ukamusuzugura ariko niwe atunze igihugu ko murabidusigurira Kidum watubwiye ati kugira ushike kugira ubaka ino nzu abagenzi baraguhanuye reka ivyinzu tuvuge ko abaririmbyi cyangwa umuntu wese muri rusange agirwa nabo bajana abagukikuje groupe igukikuje ari ya mugu uzonywa mugu uzomugulinga ari ya kanyanga uzonywa kanyanga ari ya basambanyi uri number 1 mu basambanyi nawe ari ya bafubuzi ntacyo uzokwimarira uri umufubuzi tu so gerageza ukikuzwe n'abantu bataguma bakubwira ibintu vyiza gusa bakwereka yuko hariho pression urakudoreza indirimbo na Stanish zimwe mu ndirimbo zeruka mu gihe wari wararahiye yuko utazosubira gukora ama featuring n'abarundi ati abigemane n'abafashije Trump yavuze ko atamurundi azoja muri Amerika ntibajayo naje ngira njeyo
Mobutu yavuze gutya, seuls les imbéciles, ce sont eux qui ne peuvent pas changer la vie. Icyumvira umuntu yogihindura anytime bivanye n'ikirere ikwemu. Kirum, ku munsi waje igiteramo kizobera muri Mount Zion y'umugwiza atunga Siyoni. Umugwiza atunga Siyoni mwakuriye mwese mu kinama. Harico bikwigisha nk'umuntu w'umubanyi mwese mufise amazina akomeye mu gihugu. Siyoni ni mwanaume. Siyoni umuntu muze mumukoresha ikiganiro nawe. Twaragikoranye avuge ukuntu yatanguye kuvyema kubiki cewe naraguze isukari mu gitondo kw'ibutike ya Siyoni. Narabonye Siyoni ariko twari tutere yaguze yajya ku agronome yani. So ivyo birafasha gutera intege abandi. Yishikanye hajya mu mubona kandi akaguma ari seriye afatira iyo standard. Wese umuntu asanzwe bana wese umuntu asanzwe birandera intege yuko anytime najewe ibintu ari sawa. Tumuramutse Siyoni. Turagejeje ikiganiro rero. Muhuye uri petit frère cyane grand frère? Siyoni ni mukubwa kwangu. Mimi niko mdogo. Akajambo ka kingaruki niki kintu ubwira abapeta kine kuba nka Kidumu. Umukozi wese ukavuga ati ndagira retraite. Kidumu arategura retraite yiyo? No, bado. Yibiki. Kandi ucushavu? Oya retraite yibiki. Iyo umuye guhagarika. Mushaka kungura mu kazi. Navuze mu kiganiro cy'abamesha makuru. Iyi manda ndiko ni ya 4. Aracasigeze 6. Kubafu. Urabona? Upeta kene kuba nka Kidumu cyangarenga ugeze yo kuri iki? Ahubwo kwanza orukese bodaboda bagira bari nouvelle manda yindi iyanje. Bari ati twarakubonye ejo umaze kuba jeune. Jeune. Jengi amana poudre mu ijoro. Poudre ngisiga poudre. Njuka ndi pye. Reka ninywera umuti. Iri asari iko wapi? Reka ninywera umuti. Kirum. Ari cyari kintu tuvuga tutavuze. Ari cyari kintu tuvuga tutavuze. Oya twabivuze vyose. Ibindi nikindi kiganiro. Meza cyane. Nuko byari iteka ridasanzwe. Ndagushimira nawe twakiriye muri Kenya. Nizere ko vuba cyane tugaruka. Ni sawa. Ego nuko reka nabashimire n'abashimira behavior muri mu murabana natwe. Nari kumwe na Patri mukuru umuziki w'u Burundi. Ubu yarabaye apotre. Je ni cardinal. Cardinal. Ariko no mu cardinal n'umusacerdote. N'umusacerdote. Uzokwa moro musacerdote. Amerkisede. Korale ya Katolika niyo ya mbere ku isi. Abantu baririmba ijwi rya bass batiza kugira urudome rwa o. Yeki omukama. Auko serie. Wewe problem yako kwa giserie. Problem yako ni moyo. Au kwa kina wewe au kwa giserie kama mimi. Kidumu arakakapira uduhereza ko. Iyabanogiza amaboko 6 naguhobeye kuva ku mutwe gushika hasi ku kiyunguyungu no gufuka vuse ndiyagire uku reka nyubuke kwazo ndiyagire ega iki gihugu bacita igihugu cy'amata n'ubu nanyoye amata ngiranyoye n'ubu urumuti cewe nzo uyu no muti urumuti cewe nzonywa ngaho nyurutavanako umutukiza abaseri bateri hano harimo Viagra. Nuko reka nabashimire ndabashimira ivyo murimo urabana natwe gutamira umweza bisebera nagwaze kumana muri tore warukunze tumushimire cyane Kidumu kuri mikaje nyene juste gari makamera mwita umusaza nabati baba jaza la vista ula ushula mushulo ushula none.